amateko amugengo yereko ibwirizwa shingiro umunyagihugu umuntu yatowe nawe kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku mukuru w'umutumba akumva ko ububasha rose suko kugendera ku bandi ngo naratowe none ngo naratowe kugendera ku bandi erega ari umuntu yigeze kuvuga mu kikiranganje ngo twaratowe ngo n'indege twarayiriye umuntu atowe amenya ati ndowe kugira nuzuriza abanyagihugu ndabasubize hamwe babane neza batera imbere batekane bishire bizane kikabe kumva ko cyo watorewe utatore kuza kwiba amahera y'igihugu muri kumuhimbaza imyaka 12 iheze mushinze umugambwe APDR. Abafashe amajambo imbere yanje badusiguriye neza ingene n'igituma umugambwe APDR wavutse mbere mukuru w'umugambwe APDR aravuga ibihe umugambwe wavukiyemwo aravuga nge nabona abanyamigambwe bamwe bamerewe bararushe ko yavuze imigambwe irarushe abanyamigambwe bararushe sinzi ko APDR irimo barushe mugabo acarabandanya ati byari byo byose twebwe ntizojuta intege tizotegukirwa ati kandi abibaza ko intwaro ya demokrasi zozimangana no kwihenda ati twebwe urugamba w'amahoro demokrasi no kubana neza tuzorubandanya ibyo rero bica byerekana ko APDR itarimwo mutaderukiwe no kubashimira nagomba kandi nshime nkenguruke ko igihe cyose muhimbaje isabukuru ngiyi ntimwigera munyibagira naho ndumutama kandi mwese mbona mabaje n'ubushize twari kumwe ngaha nyene ibyo rero birampe nguvu nshasura kugira umwizero ku buzima bugiye kubandanya bansabye ko nobaganirira ku bijanye n'uburambe bw'intwaro ya demokrasi mu Burundi experience ya demokrasi mu Burundi harabagiye bavuga ngo ndumuhinga mu vya politiki eka sivyo jewe sindi umuhinga mu vya politiki ariko murabona ko mfise imyaka itari mike hari ivyo nabonye kandi mbandanya mbona n'ubu ibyo rero nibyo nganirako sinza kugira imyihezo minini miremire ku vya politiki eka nta buzobere ndabifisemo ko bijanye rero n'intwaro ya demokrasi mu Burundi bansavye ko nogira ico ndabivuze ko muri kino kiringo nagomba ndabishikirize mu majambo avunaguye ko cambu cweje gushikiriza ibyarango yavuze ati byoba byinshi uvuga ibintu bya demokrasi muri gihugu cy'u Burundi tworara ngaha nagomba kuvuga kukugene iyo ntwaro ya demokrasi yavutse muri iki gihugu cy'u Burundi uko yifashe muri kino gihe intambamyi ingorane ihura nazo ivyo bimaze gushikako n'ivyokogwa kugira cambo canyu ntizimangane kuko irashobora kuzimangana turavye nabi birashoboka bijanye rero n'ibingene twashitse kuri iyi nzira ya demokrasi mu Burundi kugira ngo umuntu abitegere neza
kugira umuntu abitegere neza yofatira ku ntwaro isi yagiye icamo, intwaro isi yagiye icamo n'Uburundi budasigaye inyuma. Twobwa cyane cyane intwaro ni nka zitandatu isi yagiye icamwo, mugabo Burundi bwaciye muri cyane cyane zitatu Burundi bwaciyemwo n'intwaro za cami. Izo mwese mwarazumvise naho mukiri bato, intwaro za cami, ariko imbere yaho burya harabaye izindi ntwaro. Intwaro ya kabiri ni intwaro y'igikoroni, yo no biracavugwa. Uwo binaniye wese acavuga ngo aba n'abakoroni. Mwego uko bimeze. Ivyo rero bimwe nabona wewe umara imyaka 60 warikukiye ikikunaniye uvuga ngo ni babakoroni, byo coboka ivyo. Iya gatatu ni intwaro ya gisirikare. Iyo ntwaro rero ya gisirikare iyo intwaro ya cami zari zishingiye ku bubeshi cyane cyane. Baravuga bati uzorongura Burundi ni umwana w'umwami azobavukanye imbuto mu minwe. Bagaca barondera bajya bafasha umwami kazi kwibaruka, bakaza bazanye imbuto z'amahona nka 4 canke 5 bagapfumbatisha kana kavutse burya ndikarekura, bagaca baba muzo kavukanye. Numva ngo bwarubeshi abantu mugo barabivumbuye barabivako. Intwaro za gikoroni zazanye ntizabizanye, zarabikoresheje iby'abahutu n'abatutsi. Iryo ragi rero n'ubu harabakibandanya kurigenderako by'abahutu n'abatutsi, kandi nahamwe usanga muvanze hari abahutu n'abatutsi. Abatwawe mwabasize inyuma, abaganwa mwasize inyuma. Erega kwitwa umuhutu cyangwa kwitwa umututsi cyangwa kwitwa umutwa cyangwa umuganwa nta kibi kirimwo, nisanzwe kuko abo bantu barabaho avyiyumvamwo, urumva babaho. None sivyo we yumvamo ko ari umutwa wawe mukuramwo gute? Yumvamo ko ari umuco cyangwa umututsi wo bimukuramwo gute? Ikibi ni kugomba kubikoresha uronse ububasha, ukagomba kubikoresha nabi, ukagomba gukumira abandi, ukagomba guhunyanga abandi. Nico kibi kirimo, kandi byarabaye n'ubu usanga bikibandanye. Intwaro rero ya gisirikare nayo abantu baranse iyo intwaro ya cami, baranga ivyo by'abakoroni, baca bazana intwaro ya gisirikare aho ijambo ryari rivitswe n'inkoho. Udafise inkoho rero nta jambo wagira. Bwaca mu gitondo ukaza wumva ngo zahinduye imirisho, ugacura iyo wirukira ugenda aho winyegeza. Mu nyuma rero niho harabiyumviriye bati none izo ntwaro za cami, izo ntwaro za gikoroni, izo ntwaro z'igisirikare kuki zituguma ku gakano? Umurundi wa mbere yiyumviriye intwaro ya demokrasi n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore n'umugambwe y'Iprona. Ndabona hano hari umuporona ariko sinzi ko akigende shapo ntarayambaye, shapo arayambaye. Ariko uwo muganwa atari umugani niwe yavuze ati naho ndi umwana w'umwami ndanse ko tubandanya abantu batwagwa mwene uku. Niwe yabyanse. Hewe nitwariho abantu twari bato bato, aranga ati ubu hategerezwa kuba intwaro y'imigambwe myinshi, abanyagihugu baza baritorera uwo bashaka. Niwe yatanze icyo cyumviro mu mwaka w'1959. Icyo cyumviro muri 61 kiratsinda. Mugabo babandi batanejerejwe nuko bova ku butegetsi
abo bakoroni bafatanya na bamwe bari bacibwa mu ntwaro za cami baramugandagura. Hacaba rero ingorane gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992 mvuze 92 kuko niho President Melchior Ndadaye inyuma y'imyaka 6 washinze umugambwe witwa Frodebu mu Kinyegero, yafashanya n'abandi barundi basubira kugaruka kuri ya nzira ya Rwagasore, intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi n'amatora. Demokrasi rero ni intwaro iha ububasha umunyagihugu guserura iryagona adakebaguzwa. Murabyumva? Adakebaguzwa mu kuvuga ubanza kuraba ko atamupolisi ari hambavu yawe, tamusuda, ko tamunera kure, ko atanzira guhemuka, ko atamuporona, ko atamwabere yo bari hambavu ngo ahava nyumva nabi. Kandi wowe ku mutima wawe wumva icyo kintu uciyumvamwe ukarinda gukebaguzwa. Ni intwaro ihubasha umunyagihugu kwitorera abamurongora, no kuvuga abatware, umukuru w'igihugu, ba mustanteri, abakuru b'imitumba. Ubu mu batwara nabo batogwa n'abamuserukira, abo n'abashinga amateka n'abakenguza amateka niwe bamuserukira. Mu gihe bamutwaye nabi cyangwa bakamuserukira nabi, akaba afise n'ububasha bwo kubabogoza. Muri ico kintu ko gihambaye, utoye umuntu akaza kwiserukira mu kigobe cyangwa hariya mu biro by'umukuru w'igihugu hariho hose, kubera gutwaye nabi cyangwa aguserukiye nabi ukamubogoza. Aho rero turahashika burya mwe mwobogoza umutwaro, tuvuge nk'umutwara dutwaye nabi niwo mubogoza, tuvuge nk'umukuru w'igihugu niwo mubogoza. Murumva ntiturahashikaho no turashika, ariko n'urugendo nk'uko yabivuze, turi ku rugendo bizokunda. Ubu niyo tone umukuru w'umutumba aca kwigarama, umukuru w'umutumba sana aca kwigarama, musangere we ntuvuge afise ubasha budasanzwe. Umushinga amateka weruka iki mutora ndusubira no kumubona, azongara kwaheze imyaka 5 agatse kuyitoza. Umukomye ngo tutsinzego mugasho, umushinga amateka kungisha umunyagihugu mugasho. Murumva rero iyo ntwaro ni intwaro nziza mu gihe yotsimbatara kuri za zindi zose navuga z'igikoroni, z'ubwami canke z'inkoho. Iyo niyo nziza kuko ijambo umunyagihugu ikongera ikamuha ububasha bwo kwitorera bamuserukira cyangwa murongora, bamuserukiye neza akamutwara neza, cyase akabongera, bamuserukiye nabi cyangwa bakamutwara nabi akababogoza. Mwumva ko tari intwaro nziza none kugira ijambo mu gihugu, ugashobora kuvuga uti wewe nagushinga amabanga ugatwara nabwiba ukiba akarorero nzokubogoza. Mwumva iyo ntwaro atari nziza. Rero iyo ntwaro rero ya demokrasi yaje kugira ngo yorohereze umunyagihugu yishire yizane. Ni naco gituma iyo ntwaro ishingiye ku nkingi zine zikomakomeye. Inkingi ya mbere burya ya demokrasi ni migambwe. Inkingi ya kabiri n'amashirahamwe yigenga. Inkingi ya gatatu n'amaradiyo n'imenyesha makuru. Hano ndabona bihaje amaradiyo, amateleviziyo imenyesha makuru. Inkingi ya kane ariko niyo abantu bahagarara ko cyane sinubwa ngo sinzi gituma ndakizi, ni yerekeye amatora. Iyo nkingi abantu barahagarara ko cyane ko n'ingorane nyinshi twagiye ducamwe muri iki gihugu zihagaze kuri ayo matora nyene. Igituma nuko ayo matora ashikana abantu ku butegetsi bagaca baronka akaryo ko kwiba.
ugaca utunga ugaca uba umugwiza atunga umukire mu mwanya mutoyi ugasanga umuntu arakora imyaka 30 40 akaguma ari umukene umwe agasanga uwivye umwaka umwe afite imodoka zikwegana mbere n'indege ashatse yo yigura kurya neza kwambara neza gutembera neza ntimundabe ngo nambaye neza ndi muri abo basoma akazunguruka neza akamererwa neza ku mugongo w'umunyagihugu yirirwa ararima yirirwa arorora yirirwa aradandaza agira gute udufaranga atoye baca batwara amayera arahari bo badukanye ngo uri kuratembera utiyoze baguca amande atasabune baguhaye barakubuje kuyigura we bakubuze kugura isabune yo kumesa ariko baba ngo ntiwoze ngo wambara ibirato ubikura heye mahera barayamaze amahera barayamaze mu bigega none umukuru w'igihugu ntirirwa aratukana avuga ati mwamaze amahera y'abanyagihugu none umukuru w'igihugu arabesha nivuga ko bayamaze rero iyo ntwaro ya demokarasi ni ukuyibungabunga nk'uko umukuru wa PDR yabivuze mu ijambo ryo kugurura inama kugira ngo ntizimangane kuko niyo nziza ntidukeneye gusubira kumva ngo haravukanye imbuto tuvuge kumva uza kutubwira ngo ariko aratwara kwera ari umuhutu cyangwa ari umututsi tudukeneye kumva uza kutubwira ngo nuko ari umunyabururi cyangwa umunyenguzi cyangwa umunyagitega gusanga ibyo birakwiye dukeneye udutwara afise imigabo n'imigambi yo kuduteza imbere akadutwara neza tukabana neza mu budasa bwacu ubudasa ni bwinshi ariko mu Burundi wabuze ubudasa abenshi baca biyumvira abahutu n'abatutsi gusa sinzi igituma yabuze ubudasa hano yimvira abahutu n'abatutsi oya none handi hari abagabo n'abagore mu gihugu cy'u Burundi ubwo si ubudasa hari abagabo n'abagore hari abakuze abakiri bato nka mwebwe natwebwe dukuze ubwo n'ubudasa nabwo nyene hariho abize hariho n'abatize hariho abakize hariho abadakize habari mu migambi hatari mu migambi harabari mu madini hatari mu madini ubudasa ni bwinshi cyane burya ubwo budasa rero tuza kubukoresha mu kuzuzanya nakaravuga ngo ubugirigiri bugira babiri tukuzuzanya dukora kugira twimbure dusabika igihugu gitunze muri iyo ntwaro ya demokarasi ariko rero kubera bitwa ngo batowe hari gihe babesha simvuga mu Burundi bakiba batora bakavuga ngo batowe ngo simvuga mu Burundi yaje zakumbeshe sinavuze mu Burundi ngo ndiko ndakebaguzwa none baguzwa abantu bakaza kumbesha ngo ngira kumana mu kiganiro atangaza ko mwibya amatora bakiba amatora mu gutwara bagacatwaza umukazo nka bamwe tababandi tunavuga bagacatwaza umukazo bakiba abanyagihugu bagahonyanga agateka k'abanyagihugu abanyagihugu bagafungwa bakicwa bakangazwa ibyo rero murazi ico byagarukanye za ntwaro z'igikenye zimwe navuga za gisirikare zimwe wavuka kuvuga ngo wavyuka ngo zahinduye imirisho burya byagarutse muri Afrika ibyo byimviro byagarutse byo by'amakudeta babyita amakudeta mu gifaransa njyanye abantu bumva byagarutse sinzi wabimbari yacicara nuko ndabwibagiye byagarutse hariya ho muri Afrika do West Benga yamaze kubinduze umugenzo mwiza hano hamaze guhapfa zibiri aha muri iyi minsi yavuba kera ho zarabaye hari yahatswe kuri niyo mbari ntimwayumvise ntimwari mukuze ejo bundi mu byo bunyoni yagirizwa naco kirimwe ntamuco mwumvise n'ubu usanga harafise ibyo byiyumvira birashoboka n'ubu ntoje bagakarishana habona murumva kubera abantu baca batwara nabi abanyagihugu bacavuga ngo bumvise ugize kudira ngo aho uturaruhutse ngo hagiye kugira revolution yampaye isuka
akugarukanye mu ntwaro y'igikenye ngo ageze kugira revolution nejo mu kuva umuntu ageze kudeta no kumwiyamiriza abatugarukanye mu ntwaro mbi nibaza tugwane muri politiki bigwanisho bya politiki na demokrasi birahari rero iyo ntwaro ni ukuyigwanira mugabo rero hari ukuyigwanira hariho uko ubu vyifashe uko vyifashe tudahendanye tukaraba mu gihugu tukaraba mu migambwe tukaraba mu mashirahamwe yigenga tukaraba mu bamenyesha makuru tukaraba bimwe navuga by'amatora haracara gahazi ibimenyetso biranga demokrasi intwaro ya demokrasi les principes démocratiques nta bihari no mu nzego z'imigambwe arizo zitanga abo bose bitoza nta demokrasi iriyo bazora ngire muzokurunga kuri APDR nyira zobagora niyo muzomenya ko ata demokrasi iri mu migambwe kageza zobanza guhariya ngo hari byatarakora none abizi wenyine n'abandi babiri bishobora ni bake avuga ati ndahejeje ndarusha reka nduhuke araramako hari umuntu bari muri Cameroon hari umuntu atwaye Cameroon cewe ejo bundi narabajije nti none hari shirahamwe ndimwo y'bihugu by'iyo nyene Cameroon irimwo ndabaza nti none ubu mugoma mugaba koloni buryo umuntu wese ashika ku butegetsi akamenya imyaka 40-50 atakibona atakiva hasi atacumva ngo ariko aritoza ibyo bijya ngo kari ngorane gusubira tumwe n'abakoloni umva sinavuze igihugu sinavuze n'umuntu umuntu wo muri Cameroon yari umushikiranganje wa mbere ngo nturi kuravuga biye ndase ariko ndavuga ngo cyase tanywa medeta azwi muri Cameroon azwi muri Afrika azwi ahandi hose ngo nturi kuraza rero kumutukira gahari nta mayinga birarahera ngira ngo inkuko zitoje ubu yavuze ko akeneye izindi zitatu ntazoshikaye mugo yavuze ati mushikanje yapfuye afite imyaka 147 ati naje rero nzoshikaho nyine ariko mvuze uwo hariho nabandi rero hariho muri za Guinea Equatoriale hariho zahe baruzuye siwe gusa na karona fashe gusa uko nyene rero mu migambwe mu nzego mu mashirahamwe yigenga no mu bamenyesha makuru haracara gahaze mu bijanye n'ibiranga intwaro ya demokrasi uko tuyumva ako rero mutegerezwa kugafata murabe ko muri APDR kuba katariyo mu mastructure yanyu ingene mushinga inzego ingene mufata ingingo ingene zija mu ngiro ingene mu bisikanya mukaraba ko atagahaze karibo muravyumva nimuze kuraba bande gusa nimuze kuraba Frodebu Pronacha na Frodebu twarisaziye dayeye ipro apana ipro Pronangiri ndasokoye nabeje ndiko ndaraba buke Frodebu ndimwo urabona nyene bimwe mwava byo kudebukirwa ko hari abantu badebukirwa kubera bimwe by'ibibanza nyene ibibanza marongo ibyicaro ugasanga abantu bariko barasambagurika ugasanga nka Frodebu irimo ibiciro ingahe bitandatu ibice bitandatu ukumva ngo harimo ngo Frodebu yangenda kumana nanje naravuye no muri politiki ya Frodebu ubu ndi muhanuzi ndo muhanuzi ariko kazamumva abantu ngo Frodebu yangenda kumana ngo Frodebu yaminani ndigirere no ngaha twaramwirukaye nari mu Burundi ngo Frodebu yaminani n'abandi bavugwa ba Mutabazi n'abandi baruzuye ariko rero si muri Frodebu gusa n'ahandi birahari n'ahandi birahari uwo mupro nari ko arampaririza ni kwanda muri pause ndakurondera tuganira twada muri pause ndakurondera tuganira
ziruzuye zose n'abadutwara babyo muri Frodebu niyo chance dufise turafise abadutwara rero ico kintu kirahamba icya kabiri ikingene iyo ntwaro yifashe uravye imigambwe iragoyagoya amashami yigenga aragoyagoya abamenyesha makuru nabo bariko baratumurika baragoyagoya nabo nyene ariko sa makosa yabo hari gihe batohoza makuru bakabuza kuyavuga arabarongoye ngo ayo siyo mwatohoje kandi ntibajanye kuri tereka none nkuba ariko aratohoza makuru ageze hariya ngo ivyo onye ntavyo bavuze kuramo biragoyagoya amatora yo murabizi aragoyagoya uno munsi muri ko muhimbaza uyu munsi mukuru hari ivyiyumviro bibiri mu Burundi hari abantu bafite iciyumviro bavuga bati tugarutse mu ntwaro y'umugambi umwe niho burya tworongora igihugu neza tukagiteza imbere bariho biyumvira gutyo bariho biyumvira uko ntabwo mvuga ariko bariho nitwaza muri pause ushaka arambaza ndamubwiye hari abandi biyumvira bati twobandaniye inzira nguku mukuru wa PDR ko arabivuga ati inzira ya demokrasi twoyibandanye urumva rero hari ivyumviro bibiri ko biragwana hazotsinda ikihe sindabizi sinzi ivyo rero muhimbaje uyu munsi mukuru iyo ntambamye hari yabiyumvira ko twogoroka mu mugambi umwe nabiyumvira ko twobandanya ivyo bya demokrasi cingiye ku migambwe myinshi n'amatora nibo benshi bashobora gutsindwa ariko iyindi ukundi byifashe ni ingena amatora ategurwa ingena atunganywa ibi indabivuga nishimikije icegeranyo cyashikirijwe na leta yagize amatohoza ku by'amatora bavuze ngo amatora yose twaciyemo yagumya kwega ingorane niyo conclusion bagezeko muri ibyo biganiro bagize mugo je ndacenda babaza ababikoresheje none ko bazize kuri ico cyumviro ko amatora yamaza akwega ingorane abantu bakicwa bakangazwa bagafungwa mwacishe muhanura iki tuyahere ntibahanuye ko twoyaheba bahaye ko twobandanya numva rero ukubandanya muri ico cegeranyo rero barerekana bati amatora kuri kwa gasore yaciye agandaguwe kuri ndadaye yaragandaguwe n'abandi bantu benshi baragandaguwe ati mu nyuma hose amatora habaye hari induru haba bahunga haba bicwa haba bagira gute harabayanga harabayemera bati ni mabi burya rero samatora mabi amatora nababwiye ko ari meza cyane kuko amatora atuma muhindura imigambi hakaza imigambi mishasha atuma muhindura inzego hakaza inzego nshasha atuma muhindura abatware hakaza abatware bashasha muhindura abaserukira abashinga amateka n'abakenguza amateka mugatora abashasha ni meza rero ikibi nabayategura nabi bakayiba agaca atera ingorane rero nico kibi samatora mabi ikiri mu byategura nabi ukatunganya nabi ukayiba abandi bagaca banga mugaca mugwana nico kibi numva rero umutuza kuba kuzoyategura neza hanyuma hakaba ico twokwita verrouillage de l'espace politique no kuvuga aho abantu kwiyamamariza ngene abantu biyamamaza basaba ivyumviro ibiki ugasanga harugaye ntibimeze neza byo mutubayimo murabibona hanyuma hakaba nirishigwaho tumaze kubona gimigwi itegura igatunganya amatora igashigwaho n'umugambi umwe ibyo nivyo tubona hariho n'ibindi byinshi urumva je nafashe bikeyi hama ingorane nyamukuru ingorane cyane burya nza namaze kuyivuga ni inye by'ubwoko by'abahutu n'abatutsi rero nanje mvuga by'abahutu n'abatutsi gusa kuko nivyo bivugwa cyane
usanga haba utugwi tw'abahutu n'utugwi tw'abatutsi. Abahutu bakora ubutegetsi bakagomba kwigumizaho bakabona umenga ntibishoboka, baca bakoresha ko nyene ako gakenyuro. Abatutsi nabo nyene uko nyene yaho igihe bari ku butegetsi baca bakoresha iyo karata baca bayita turufu. Iyo bagomba kushikira ko naho nyene batari kuribwo baba abahutu cyangwa abatutsi baca bakoresha iyo karata nyene, kandi n'iyo karata iriko irakoreshwa mu karere. Muri izi ngwano ziri muri Kongo iyo karata irakora cy'abatutsi, shobora no kudukwegera dayera karambaraye. Icya kabiri ni demokrasi yemewe itemewe. Burya bemewe demokrasi bayemeye batayemeye n'ikimenyamenya amatora yaciye ba inyuma yaho duhejeje gusinya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mukuru w'igihugu yaratsinzwe baramwica cya mugandagura hacaba ingorane zitagira uko zingana. Mwarazumvise sinimwe ndazigaruka ko nukuvuga yuko abemeye demokrasi bayemeye kubera pression y'abantu bo hanze, kumbure n'imigambi imwe nka za Paripehutu na Frodebu nizo zari zihari mu kinyegero ico gihe. Iyindi ngorane umuntu abona ubu nuko ibwirizwa shingiro rihari iryo mwaka wa 2018 ryafashe ubutegetsi bwose bw'igihugu, ubutegetsi nshingwabikorwa pouvoir executive, ubutegetsi butora amategeko, ubutegetsi bw'ubutungane bwo byose biri mu minwe y'umukuru w'igihugu gusa. Izindi ziravugwa mugabo burya nta bubasha zigifise. Si kiganiro cy'uno munsi ni mwashaka muzokibe kiganiro nze ndabereke ko ubwo butegetsi bwose buri mu minwe y'umukuru w'igihugu. Akarorero aha mu kigo mbe kigo se zahepa aha hepa ndavyahatira muri ndabwiza shingiro banditse yuko abantu batonda abanyagihugu abashinga amateka bakenguza amateka batoye itegeko, hama umukuru w'igihugu akabona ngiri muryohe yakisamaza iminsi 30 igahera yo ari fuditse. None ngo ufise ubasha bindi no bakobwa basha bagufise. Kera yirwa shingiro ryavuga riti umukuru w'igihugu yigenjeje nabi, abatowe n'abanyagihugu nuko abashinga amateka n'abakenguza amateka barashobora kwemeza yuko yakoze nabi, bavyita traizo, yahemutse, bagaca bagira na dosiye yo kumukura. Ubarabikuye mu bashavuga ati ubwo basha abashinga amateka ntabwo bafise mugo buca bugira abantu batatu bakizuho n'umukuru w'igihugu. Uravyuka none ngo yakoze nabi bazokura gute? Ndibumva yuko bwabasha bw'ina abashinga amateka bwagiye urashobora kuza ukicara ngo uriko uratora amategeko myanyateko bworozi. Mushikira wanganje wa mbere burya ubutegetsi ubasha afise nubwo guteguza inama y'abashikiranganje kayiteguza, ariko burya abashikiranganje mwibwirizwa shingiro ryo nyene harimo yuko ivyo barabigere bakoresha amafaranga n'imigambi bashikiriza umukuru w'igihugu. Ni kuvuga wa mushikiranganje wa mbere ntaba ari wakijejwe bya leta bitunganya indina amashikiranganje karagiye nubwo ubutungane nuko nyene mugabo navyo ko tashiganiro cuno munsi bariko ninta murumva ko ari intambamyi. Iyindi ntambamyi ihari ubu no kuba twaraciye ibiganiro byinshi kuri intwaro ya demokrasi. Hari ibiganiro byinshi, hari ayo masezerano y'umwe bw'abarundi niyo yaca abyara ibwirizwa shingiro byo muri 1992, hari ibyo by'amabwirizwa shingiro, hari ibiganiro bya hehe gushika yarusha gushika no masezerano yarusha. Ubu rero ivyo byose byabaye muri amasezerano harababyanze, none uca wubakira kuko byanze, uca wubakira kuko iyo nayo ni intambamyi. Iyindi ntambamyi twovuga ni imigambwe, amashirahamwe yigenga, abamenyesha makuru. Sinovuga ko ari kudebukirwa, ariko kubera ikibazo cy'ubukene, cy'ubushomeri, hariho abanyamigambwe bamwe usanga bashira imbere ikibanza, yirongeye ikibanza rikaba biheze.
ibindi mwashingiye umugambwe ntibimuraba bariho. Ibyo bintu by'amaronko n'ibyicaro ugasanga bifashe ikibanza kininiya kuri projet de société vision mwatanze muzokurikiza kugira ngo mukize igihugu n'abanyagihugu. Iyindi ntambamyi ni bimwe bavuga muri rya jambo ryo kugurura kuruha abarushe. Abanyamigambwe bararushe, abanwanyi bararushe, abanyamashirahamwe yigenga bararushe, abanyamashengero bararushe. None mwumva ya demokarasi zohagararirwa nani? Irezima ko hari akiri bato nk'abo muri APDR mwavuze muti nous restons engagés et déterminés. Tuzodemukirwa. Mugabo hari abantu bamaze kuruha bugati ibintu by'amatora. Ejo ndabahamagara abanyagihugu kwitoza ngo nta nikivamo ngo nukutugorera ubusa. Niba ko kuruha navyo nyine. N'abandi bo bamaze kuruha naco cyo ni kibazo. Rero ko mwebwe mwavuze ko muzoguma muhagaze neza, muragwa muhagaze neza mwigisha abantu ko amatora ari meza. Ntibayahebe. Ko demokarasi ari nziza ntibayihebe. Kuko kugaruka mu ntwaro za gisirikare nazo nyene uvyuka ngo zahinduye imirisho si byiza. Wopfuma wibirwa mu matora. Bakuba muri ivyo. Wopfuma utwarwa n'abivya amatora. Mugihe batakurashe mugabo. Hanyuma ikindi nakivuze no kuva kugishimikirako c'ingorane nibyo bintu by'ubukene, nibyo bintu by'inzara, nibyo bintu by'ubushomeri. Burya abantu baheze bagenda. Muraza abantu bakomeye ko baheze bagenda mu Burundi. Muraza abantu bakomeye mwene bajya igihugu gihagaze kugira bimbure. Abarimu ba kaminuza baragenda. Abo nibo bigisha abandi bazotwara igihugu ejo. Uzubumbira mu Rwanda, uzubumbira hari, uzubumbira hariya. Ubo wageze ni buraya mbere. Arashikayo. Abajene nkamwebwe baragenda. Abari mu mashure y'intango naga yisumbuye bambwiye ko bagenda i Dubai. Akakubwira ngo ngeze i Dubai ngo bamuhango ngo amadolari 500 ngo yo harafata ibihumbi 200 300 ngo kandi ngo bakamuraza nabajiki ngo bakamuraza bakamugaburira ngo agacapata 200 amadolari 200 akayirungikira umuryango urumva ni miliyoni n'inusu hafi miliyoni n'amahani akarangira atamajana 3 nkayabika ati maze umwaka nzomvise uruvugiro nasubira mu muryango agacambira n'abandi bwako ariko bimeze ati narate uradoba kuri pafura aho uragenda ubona na pastor barayidugije kandi bagomba basubira yiduze kubera ukonyeye kubera ivyo nyene kugira barako abantu bogabanya amakari yo kugenda ariko kubera bwa bukene bwa bushomeri yanza bazogenda kubera utazoha pastor bazogenda n'amaguru ndazoburi bazorondera urupapuro rwo kugenda bizo niyo bakwiye urupapuro rwo kugenda uzumva bari Dubai. Abakenyezi abakobwa n'abakenyezi baragenda umenga bagenda Katare cyane bari Katare bari hari amaji yo oni mubara baragenda bareze none igihugu ni cyasigiramwe abantu ngagenda kumana visi imyaka bizogenda gute ko bikeneje byo twirira gusa kugira turangize imyaka kizohagararirwa nande. Imana nuko muri APDR mufise abajene muri ko murigisha muti ikigihugu kizokigumamo tukigwanira ico nacyakenguriki abantu baheze. Hanyuma rero mugabo naho mvuze uko hari ibyo tumaze kugerako mu bisanzwe. Yego hari ibyo tumaze kugerako. Icambere naho amasezerano navuze ko yose ariko hari abayagwanya no kudategera neza kuko iyo ufite amasezerano ukorerako idafite icyo ukorerako ukora nabi. Amasezerano arahari na cyane amasezerano y'Arusha najyabwirizwa shingiro naho navuze ngo uri mutunenge byopfuma ari itegeko ryo bari ribi ariko rikabaho hatari bwirizwa shingiro hajya aho bakajagari kenshi rikinga byinshi ririho. Rero muzogwana kugira rikosorwe risubizwe inzira yuko umunyagihugu agira ijambo na cyane biciye muri ya matora twavuga.
niho riri kazima bavyemera gusa ikintu cemera kiratinda kikaba ikintu cemera kiratinda kikaba burya bizoba burya abanyagihugu bazitorera abantu babashire ku butegetsi babatware nabi cyangwa bakabaserukira babirukane burya bizoshika bavyanse naho hazocagaruka za ntwaro ati uvyuka mu gitondo ngo kaba yagiye president yego nje byoca bigaruka ivyo rero nibaza ko abanyagihugu batazovyemera hanyuma icanyuma nuko ubona ko naho imigambi goyagoya naho amashirahamwe yigenga goyagoya naho amaradiyo yagoyagoya naho ivy'amatora bimeze uko urabona ko hari abantu baguma bavuga bati baguma bari engagé déterminé kugwanira yuko amatora azoguma ariyo nzira yo gushikira ubutegetsi bariho burya bazogwira turi ku rugendo ntagire uwihebura turi ku rugendo ndamvura idahita kandi ngo buraca bugacana yandi muzoshika uburyo utizera ikintu tugishikako muzoshika muzana y'ubyizera kuko byavugwa kugira rero bishoboke bagenze kugira bishoboke abarundi twese dutegerezwa kuva hasi tukumva yuko dutegerezwa gukorera ku byo twamaze gushikako les acquis burya ufise y'amasezerano y'Arusha ukagira rya bwirizwa shingiro ukagira inzego zatowe ukagira amateko n'amabwirizwa mu gihugu banza ukorere kuri ivyo nyene ufumu ikosora kuko kwama tugatorondera bishasha harato azobishikako kwa bimisase ngo bishasha tuzobikura hehe ni tuaze dukore kuri bijya dufise tubibungabunge ivyo twamaze gushikako umukuru w'igihugu yeze guca umugani ati umengano wo muri Bibiliya ariko ati ntukare kuri ico wafashe yavuga cyari kintu cy'akanyoni mu nyamba yafashe akanyoni ndure kuri ico wafashe yarakarekuye mugabo karagiye kajya karamutoka kandi yakarekuye yamaze ugafata namwe rero natwe ivyo twamaze gushikako tubijyameko tubibungabunge tuza turarondeza bishasha ivyo nyene twamaze gushikako ariko ukosora kugira ngo twameliyore ari mu nzira yo kwameliyora aha cyane umuntu yovuga amasezerano y'Arusha nibwirizwa shingiro rihari ariko hariho nibindi byokogwa ngikindi kijanye no gusubira kuganira kubijanye na demokrasi ko kumwabigize no demokrasi n'amatora hari abantu bitiranya demokrasi n'amatora mbere amatora bakashira hejuru ya demokrasi no kuvuga ni ibintu byose ushobora gukoresha mu gutwara igihugu inzego amategeko ubutunzi ibintu byose wiyumvira bibaho bishobora gufasha abantu kubaho neza bishobora amatora demokrasi ishobora kumara imyaka 100 mugabo burya amatora amara umunsi umwe umunsi umwe rero mu gitondo kape kwanza wowe ntugushikana utora n'isaha ndishika urinjira mu kazu gashiramo ikarata bacha witahira amatora kuri wowe baheze none woze kuyaguza demokrasi gute mugabo abantu barabiki ica amatora bavamo ubwo nyene ntibarabico demokrasi zobyara nyatsimbata arabati aya matora ndashobora kuyakuramo ko mukuru w'umutumba ndashobora kuyakuramo kuba umukuru wa komine mustanderi ndashobora kuba umushinga amateka umukenguza amateka ndashobora kuba umukuru w'igihugu abo nabo bagashobora gushira abandi bantu nk'abashikiranganje tukaronka akazi tukajya nivyo barabavyonye inda rero nimbi bagenzi inda nimbi hari umuntu uze muririmbyi we mu Cibitoke yakunda kuririmba ngo iyi nda ntiyumva ati urayiha ntihaga nawe yohaga no musi eje ndi kwakoma induru rero nukuraba neza hakamiganiro kugira abantu bategere neza demokrasi icari cyo ibiyiranga y'ama principe mwamye muvuga hanyuma hakugurugwa n'ibiganiro mvuze kugurugwa ku mugwi bita severe umugwi wita wo gusubiza hamwe no kunwanisha abarundi buryo ko twabyumvikanye ariko siko biko biragenda ujya mu guroshora kubyara karambaraye jewe niyo duhe n'uburongo mbanda mubwira twana tuzo dukwegera fo mu bihagarika uvuga iti byanze tuzo havu dukwegera ngo garukane by'abahutu n'abatutsi
turakeneye rero ibiganiro kugira twumve neza icyo turondera mu mugwi severe dushaka kudushikana hehe ababurimwo ubu bawugize akazi aho bafata amahera aho ugize akazi rero burya bari babaha imyaka 250 bazoyimara iyo kuko bagize akazi ko kuronka amahera niyo ariko barondera ukuri ariko irondera amahera kandi faranga murazi ko bimeze neza n'umwana w'umwami n'umwana w'Imana ryamugurishije ibiganiro bikugururwa ikindi cokogwa kugira iyo demokrasi itsimbatare hari ishure twinjiyemwo muri 92 twemeza ibwirizwa shingiro ryemera imigambi myinshi kwigaruka mu Burundi kuko bari barayihagaritse ba Micombero John Baririza ko Micombero yahagaritse demokrasi imigambi myinshi n'amatora imyaka 30 yose none bako baporona mwatugiye nabo Baririza abasoda b'abaporona nase ndakubwiye ko barabaporona ibyo nabyo wongura muko twarakoranye nabo bagaza twarakoranye buya twarakoranye ntabonye n'imineza n'imicombero ariko nana numvise byakoze nawe gete yari umuporona ivyo nivyo kandi cyo umusoda wese ari umuporona mwari mu mugambo twari mu mugambo ko naje niyo nari nicyo gituma ndabizi bimwe narimo nyene yego nanendeka kwibamura uko narimo menya amateko amugengo yereke ibwirizwa shingiro umunyagihugu umuntu yatowe nawe kuva ku mukuru w'igihugu cyangwa ku mukuru w'umutumba akumva ko ububasha rose suko kugendera ku bandi ngo naratowe none ngo naratowe kugendera ku bandi erega ari umuntu yigeze kuvuga mu kikiranganje ngo twaratowe ngo n'indege twarayiriye none niho nari ngo n'igihugu twokigurisha daye urumva akamara amazi umuntu atoba amenya ati ndowe kugira nuzuriza abanyagihugu ndabasubize hamwe babane neza batera imbere batekane bishire bizane kikaba kumva ko cyo watorewe utatore kuza kwiba amahera y'igihugu kaza ubu umuntu ngo bamwatse inzu 155 ubazikuye abandi bakoreye ko adafise n'icyumba bamwe abandi ninda apfa akavuka gakora gapfa akarinda atafise inzu gwe gufite 155 harimo amagorofa gute iyo mana wayikuye ntuko kandi baje gusenga imiduga 55 uyigenderamwo gute mesherezana ibyo bintu bitegerezwa guhagarara abantu bakumva ko batoba kugira batunganiriza abanyagihugu twese turakeneye kubaho turakeneye kubaho twese turakeneye gutwarwa neza twese turakeneye kubana neza tugatera imbere apana umuntu umwe kwiteza imbere ikindi ni ugushinga ishure ry'ibikorwa gukunda ibikorwa murazi gituma burya hariho abantu bakunda kwimbura aho batarimo kwimbura mu kiga ca leta burya si washize ry'amahera ava mu makori y'abanyagihugu ajya amahera ava mu makori y'abanyagihugu ava mu matagisi y'abanyagihugu ubu baranagwitije ni menshi amatagisi ariko araba menshi ava mu bukorikora ubuntu bwinshi abanyagihugu bakora mu byo bari kurima kwimbura kuvura abantu haravamwe amahera guca imanza barinjiza amahera ava mu banyagihugu ategerezwa rero kuba amafaranga y'abanyagihugu abantu rero bakavavanwa no kugomba cyane abajene je nama mbona abajene bari ku bubare kwamira hamba bw'icupa ry'inzoga n'igiti cy'inyama bageye burya mwebwe bizobagirira nabi n'amagara yagirira nabi rero bijya binyama twe tubimenya twabimenye ko twakuze twabiciyemo bashaka kunywa inzoga nyinshi ukibaza ngo umugabo kajya inyama nyinshi kugira ngo umugabo mbwa buri kuriyahura ukuze ni uco bimenye ukaba uri kwajya n'amahera utimbuye ka rero ibyo bitegerezwa gukorwa kugira ngo iyo demokrasi ishobore gukomera. Hariho n'ibindi byinshi mushobora kwiyumvira. Hari mbere ubundi bavuga bati
tudasubiye mu gisata c'indero, une nouvelle conception de l'éducation. Indero ikava ku ziko, umuntu yige gusa bijya bamwigisha agafata ku mutwe ibiharuro, geography, histoire, civisme, gushaka ku makuru 40 ugashira ngaha gusa. Ukiga ordinateur mugo baguca imbere y'ordinateur ntumenye ko ariye. Ukiga imashini y'imodoka baguca imbere y'imodoka ntumenye nayo naki intuze kijya kintuze cy'imodoka kijya ikimoteri. Mugari byo wize ufise urupapuro rw'ubutsindo ruriya. Umuntu akiga kubaho ati jewe ndavutse, bakamwigisha iby'ubuzima bwaribwo, abavyeyi daboro n'inshuti n'abagenzi, nzobaho ukunzibeshaho ukunzobeshaho umuryango uku ninaja mu mugambwe nzobeshaho uku, kuko burya ntibazaguhende si umugambwe ubesha abanwanyi n'abanwanyi babeshaho umugambwe, burya ntibazakubesha si igihugu kibesha abanyagihugu n'abanyagihugu babeshaho igihugu. Ukindi uti none jewe nzofasha umugambwe wanje gute, nzofasha igihugu gute, mu gutanga ikori, mu gutanga amatagisi n'ibindi. Ugakurugira uti nihaboneka ingorane nzoyitorera umutuku. Nawe bijya twize twebwe by'ababirigi byaranatononeye n'ubwongo. Wofuma wiga ikintu kimwe mugabo kakimenya kugira akamaro mu buzima kimwe gusa, hako kwiga ibintu 40-50 ntumenye na kimwe. Abaravuga rero ko naco nyene cyo ufasha kugira abantu bahinduke mu mutwe, bahindure n'ingendo. Mu gusozera rero novuga nti naho navuze yuko hari ingorane nyinshi intambamyi, indwara ya demokrasi iracyashoboka. Indwara ya demokrasi iracyashoboka mu Burundi. Burya rero ntumve tubivuga mu Burundi biracyagendeka. Jewe ndaje hatari hake. Biracyagendeka. Uko navuga ko bije bakakurika ukabandanya. Hariho unirukaririra mu nda gusa. Arota bibi bidashoboka. Kumenyesha makuru azakamoreka makuru akayatwara bagafuma yacacura mugabo yayajanye bakayemera. Umunyamugambwe raro namwe mwatunganije ibiganiro tiko turavuga ibyo mu gihugu. Nani bako bigendeka. Hano biracagendeka. Nubwo rero twokritika nukugira gusa abantu bafatireho bakosore. So kugira ngo ndigishoboka. Demokrasi irashoboka. Kugira ishoboka ariko zandabamiti zikureho nuko umwe wese umugwi wose mbabijejwe no kuvuga abanyagihugu, imigambwe, amashirahamwe yigenga, abamenyesha makuru, abanyamadini nabo baraja mu bya politiki muradavyumva. Barajamwe. Nese muradamwumva mbayaha. Ariko aravuga bya politiki. Abanyamadini barajamwe. Umuntu wese umugwi wose n'inzego abarongozi nuko umuntu wese yo kwikangura akava mu itiro turi burya turi mu itiro turi muri ryatiro ryo kwihebura akavayo akiyemeza ati ubu rero nanje ngiye guhaguruka aho ndi hose mparanira intwaro ya demokrasi ishingiye ku migango myinshi n'amatora kuko ari nziza na communauté internationale d'ailleurs ibyo bita makungu se yiri gwaraza kwimbura hano hatari ngo aje kurondera amaminere ni mwumva amasezerano aheruka kuba nyaza jya amasezerano ko turondera amahoro namwe bavuga ngo yabaye Washington ajamwe baka turondera amahoro baje birondera mineri narondera ingene bazoza barakwingira indutse mugabo bakazavuga kwamika uwo bariko araduza umutwe aho rero bizoshoboka ndabivuze uko rero kugira ngo nishure ku butumire mwampaye nyakubahwa ntange ivyiyumviro jiwe byo numva twofatirako ariko nukuvuga ko ningo kugurura asimuri inama ariko ningo kugurura deba umwese akavuga ati bijya yavuze kubijanye nka kumwe waseruka iprona yavuga ati nka bijya yavuze muri iki gigabane kibihari ntibikwiye hari bibuze canke ikindi yakivuze neza cyari kuvuga uko murabyumva bijya yavuze ku ndambani yavuze bike akavyongerako cyangwa ati iki yakize ku indambani sindambani kugira tuze turuzuzanya twungurana sivyo kugira tuze ati bijya yavuze navyo byokorwa hari bibuze kandi nivyo hari bibuze
ivyo nivyo umuntu aba yiyumvira araba gutahaye. Ni ibiganiro rero twotanguza ubu cyangwa mu minsi iri imbere kugira ngo turabe ko intwaro ya demokrasi twohava tuyikingira igakomera igatsimbatara ikadusubiza hamwe tugatwagwa neza tukabana neza mu budasa bwacu tugateza imbere igihugu cacu ababirirwa bagihunga bagahunguka abapfunzo bagapfungurwa twese tugashira ingufu hamwe tukacubaka kikatubera umuvyeyi natwe tukakibera abana beza murakoze.